ndibuka igihe nariko ndaca mu bihe bigoye aho sinzi ko birabashikira mu buzima bw'Ukristo rimwe na rimwe wumva wazazaniwe hamwe wibaza ibibazo vyinshi aho wumva yuko Imana iri kure aho wumva amasengesho yawe atari karacamwo ibihe bitandukanye nyene wumva yuko bigumye hama ndibuka yuko ico gihe Imana yanganirije ndakunda ubugivugisha umuntu wayo hama numva irambwiye ngo nuraba Amavi ndatangara ndibuka yuko naravye Amavi yanje ndavye numva irambwiye ati Olivier ubona iki ndavuga nti ndabona inkovu n'udukovu hama numva Imana irambwiye ati twinshi muri utwo dukovu watugize ukiri umwana muto amaguru yawe atarakomera mugabo iyumvire igihe wari kuvuga uti ubu rero yuko nzandagwa ndabivuyemo ivyo gutambuka ndabihevye ndabihagaritse uyu munsi ubuzima bwawe bumeze gute no kuvuga uyu munsi amaguru yanje ntabakomeye amaguru yanje ntabashobora gutambuka ibirometero amaguru yanje ntabashobora kwiruka nagomba kukubwira ico gihe numva ndaremeshejwe numva Imana irambwiye iti haguruka ntugume hasi bandanya uje imbere ijambo ry'Imana yavuga ngo umugororotsi wanje aragwa incuro ndwi kandi incuro ndwi akavyuka akabandanya ijambo ry'Imana ritubwira ngo umugororotsi wanje ntiyigeragwa oya hari igihe bishika kumbura umaze iminsi hari icaha mugwana hari ingeso mugwana kumbura umaze iminsi hari isengesho wumva rizacamwo kumbura umaze iminsi wumva watewe impande zose ariko nagomba kukubwira ntugeze aho ntugumaho vyuka usubira uraba Amavi nawe hari inkovu nyinshi izo nkovu nyinshi zikwibutsa aho Imana yagukuye izo nkovu nyinshi zikwibutsa ubwizigirwa Imana yagiragira mu buzima bwawe ijambo ry'Imana ratwereka yuko Yesu igihe yariko araja Igorogota Bibiliya itubwira yuko yikoreye umusaraba kandi nawe hari incuro yagiye aragwa hasi ariko nagomba kubabwira ngo yarasubiye aravyuka nivyo hariyo Simoni umunyakurene yamufashije umusaraba uko niko Imana izana mu buzima bwawe abantu mu gihe bigoranye bagufasha umusaraba wawe ariko ntuguma aho waguye subira uhaguruke subira uhanagura ayo mosozi subira ukura ayo marira hamuvuga uti Imana ngomba kubandanya nagomba kubabwira umwana akiri muto iyo ariko aratambuka na cane cane igihe amaguru ye atarakomera iyo ariko araraba utuguru twiwe tuguma dutrembla no kuvuga turajugumira mugabo kenshi hari igihe baguma bavuga ngo dede no kuvuga igihe akana gakuye amaso ku tuguru twako maze kakaraba uri karagahamagara karasubira kagakomera kakagenda mbenga biragoye mugabo kakagenda gushika gashikire wa muntu ari karagahamagara iyo karavye amaguru yako karajugumira ariko iyo karavye wa muntu karasubira kakumva amaguru yakomeye nagomba kukubwira iyo duhanze amaso Yesu nukuri atwongera inkomezi uyu munsi nagomba kukubwira reka kuraba amaguru yawe reka kuraba inkomezi zawe reka kuraba ugushobora kwawe hanga amaso kuri we umubwira uti ni mutabazi wanje niwe bwirukiro bwanje niwe vyizigiro vyanje nukuri ndagomba gusubira kukuraba ndagomba usubizemo inkomezi zo kugira ngo nshobore kubandanya Imana ishimwe cyane nagomba kurangiza nsengera uwo muntu ari karaca mu ntege nke uwo muntu yahuye n'imisozi ikomeye ndagomba dusengere hamwe urashara kugara amaso data mwizina rya Yesu ndasabira imbaraga uwo ari karaca mu bihe bigoye Mana uwo yumva yijiriwe uwo yumva atagifise umunezero w'agakiza ndasaba ngo umwuzuze amahoro yawe umwuzuze umunezero wawe mwizina rya Yesu je prends autorité mpwemu mbi zica intege abana bawe ndavuze ngo wa madayimoni uri kurabuza abantu amahoro mwizina rya Yesu rekura mwizina rya Yesu igigwayo ivyizigiro bisubire mu bantu b'Imana kandi basubire bahaguruke biyubure mu nkomezi nsha nk'uko ijambo ryawe ribidusezeranira ni mwizina rya Yesu ndabisaba nshima amen Imana ibahezagire mushobora kubisangiza abandi nimba vyabafashije amen.